Professeur Gérard Birantamije n'umuntu twakoranye imyaka itari mike ku bijanye n'ibi bikorwa vyerekeye Uburundi, haba mbere ibikorwa bijanye na politike ariko kandi n'ibindi bikorwa bijanye n'ivyo mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike. Natanguye kumumenya imbere yuko tunatangurana hamwe umuhari MAP-Burundi Buhire mu myaka nk'ibihumbi 2011 na 12 muri indi shirahamwe ridaharanira inyungu za politike. Umunsi wa mbere ndamubona n'ingene nabandanije ndamubona gushika ku munsi wa nyuma ntiyigeze ahinduka. Yari umuntu yicisha bugufi bwa mbere hoho, umuntu azi gushikiriza iciyumviro ciwe neza, kandi nobabwira yuko igihe cose namumenye muri iyo myaka si mike, kandi rimwe na rimwe hari igihe wasanga ari mu mpari za politike n'abandi bantu, ariko sinigeze numva aduza ijwi ngo avugane ishavu nk'uko kenshi usanga bishika muri politike. Yama ari umuntu iciyumviro ciwe agishikiriza mu mahoro n'umutekano, kandi akama yubaha n'ivyiyumviro vyabo badasangiye ivyiyumviro, haba mu madeba atandukanye arimwo canke mu vyo yandika canke mu manama menshi atagira uko angana nagiranye nawe. Ico ni ikintu ca mbere novuga mu vy'ukuri namubonye ko, kandi kenshi kitari mu Barundi benshi, kuvugana umutima mu nda, naho umuntu yoba avuga ibinyuranye n'ivy'iwawe ukumva yuko nawe afise uburenganzira bwo kubivuga, hanyuma ari ivyo ukosora canke uhakana ukabihakana mu cubahiro no mu kubahana ntangere. Nibaza ko kuri urwo ruhande kuri jewe yari akarorero kuri benshi, ariko yari n'umuntu aciye ubwenge cane. Murazi yuko uretse ibikorwa vya politike akorera mu muhari MAP-Burundi Buhire, yarasanzwe ari n'umwarimu wa kaminuza, yigishije mu makaminuza atandukanye haba mu Burundi no mu karere Uburundi burimwo, mbere n'i Burayi. Kandi aho hose warabona yuko ari umuntu aboneka mu bikorwa vya bikorwa academique. Naritavye ama conference internationale menshi we nyene ubwiwe yategura hamwe n'abandi bakolege biwe bijanye n'Uburundi, bijanye na securite mu karere. Ukabona yuko ari umuntu n'abo bakorana muri ico gisata c'ivy'inyigisho bubaha kandi banezererwa ibikorwa vyiwe. Ariko ahanini nagomba kuvuga ivyo yaranguye haba mu bisata bitandukanye, ivy'indero, ivya politike, mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike. Yari umuntu abantu benshi bikorako, yari umuntu igihe cose abantu baba bakeneye kumva ingene abona ibijanye na politike mu karere Uburundi burimwo. Yatanga mu buryo bwa buri gihe ivyiyumviro mu binyamakuru bitandukanye vyo muri Afrika, yagirana ibiganiro n'abandi ba analyste politike, kandi ukabona yuko ari umuntu iyo abuze bamurondera kuko baba bamukeneye yuko aja kuri izo plateau de discussion. Mu muhari MAP-Burundi Buhire yarajejwe igisata co gutegura ibikorwa vyinshi MAP-Burundi Buhire yategura. Yari ico no kwita mu gifaransa chargé de préparation des événements. Hanyuma akaba yari n'umuhanuzi mukuru w'ubuyobozi bw'umuhari MAP-Burundi Buhire. No kuvuga yuko twakorana cane buri munsi. Yari mu mugwi ujejwe
ivyumviro vya politike n'ingene vyotumberezwa kugira ngo bigirire akamaro igihugu. Ni ukuvuga yuko yari kirumara mu muhari. Ni ukuvuga ko tubuze umuntu mu by'ukuri bizonatugora gusubiriza uravye ukwitanga kwiwe. Yari umuntu afise ubumenyi burengeye ivyo yarimwo umuhinga, burengeye science politique, kubera yuko no mu vy'imibano no mu bijanye n'ingorane usanga imihari nk'iyi igira, yari umuntu yama afise ico ashikiriza abona yuko coba ciza. Ni ukuvuga yuko yari afise ubumenyi kama bwo ku rugero rwo hejuru cane. Ndibuka ikindi naco novuga noshaka gushimikirako cane, mbere novuga ko ari ryo ragi asigiye umuhari, mbere asigiye n'abantu benshi bamumenye. Yari umuntu afise ubwira bwinshi. Nobamenyesha yuko ari no ku gitaro aremvye yabandanije yandika mu binyamakuru bitandukanye, yabandanije ahanura umuhari MAP-Burundi Buhire mu bijanye n'ibikorwa vyihuta twarimwo. Yaguma ambaza aho ibintu bigeze, ico yokora, gushika ku munota wa nyuma atagishobora kuvuga. Ni ukuvuga yuko urukundo yakunda igihugu ciwe rwaza imbere y'inyungu ziwe nk'umuntu. Ibi rero ni ibintu tubona gake mu Barundi. Abarundi kenshi turaba inyungu zacu imbere y'izindi nyungu zose rusangi, ariko wewe yari muri bake ubona yuko barazwa ishinga n'inyungu rusangi, bagaheba mbere rimwe na rimwe inyungu zabo. Ivyo nivyo novuga ku bijanye n'umuhisi Professeur Gérard Birantamije. Uwo bivuga byose ntitwoheza, ariko nagomba babwire yuko Uburundi umuhari wa politiki yarimwo, ayandi mashirahamwe yose yarafitanye isano nawe. Twese turahuza yuko tubuze intwari, umugabo abushitse yakunda igihugu vy'ukuri.